kuko twari twavyemeranije kuwa kamaheruka tuti ku munsi ukurikira reka tuzorabire hamwe ico twakora muri ico jambo ku bijanye n'amajambo akoreshwa mu gisata c'amagara y'abantu twifashishije kumbure abatari n'ikibazo c'ubukene bw'amajambo kuko ari gisata basanzwe bakoreramo cane. Turavuga tuti reka turondere muganga Tanya Gama neza ira nawe abatari bake baramuzi n'umuganga asanzwe anarongo yishira mu gituzima uzima navyo ngirana amagara canke n'ubuzima neza ngaho turaza kuraba itandukanye hagati y'amagara n'ubuzima. Turi kumwe kandi na Kidasharira Ines asanzwe yitaho cane agateka k'abakenyezi niko nuvuga n'ivyo irondoka rijanye niki n'amagara meza. Ego umuntu wese yashitse muri kino kibanza arafite intererano ashobora gutanga kugira ducura aya majambo akoreshwa haba mu gisata c'ubuvuzi mu gisata cyo kuyaga ivy'ubugwayi canke n'ibivyirondoka bijanye n'amagara meza. Mbega abantu turi hano nibaza ko twese turasaga kugwa aho ko twateguye ko mu munsi duhera ko bari baje nisekeza riheruka ijambo procedure rikoreshwa mu bisata byose bitandukanye ngira turaje gutangurira kuri procedure ariko hariho n'andi majambo kumbure umwe wese yoba yumva mu gisata c'amagara y'abantu avuga ati ijambo rirakoreshwa kenshi ariko ntidufise uko turikoresha mu Faransa mu Kirundi. Amajambo atari make yavuze ngira numvisemwo nka anxiété, dépression na stress, n'ibintu vya sexualisation, sensualité, santé sexuelle, identité sexuelle na intimité. Namwe mu majambo ya bavuze ko ataronka kumbure siguro mu Kirundi ariko namwe muri ngaha twese tugira uruhara mu icura amajambo y'uwo mugoroba kugira turabe ko kumbure tuva ngaha arico twamaze gushikako. Sinzi rero abari baje uheruka twari ku butungana ariko turavuga tuti hari ijambo rikoreshwa mu bisata nka byose procedure uje kuba afise uko bumva procedure yo sigurwa bivanye n'igisata kumbura icyo cyo cyose biza kuba ari vyiza cyane mu kurindira kumbure ko dushobora gucura ayandi majambo afatiye ku gisata c'amagara y'abantu na cyane cyane ko n'umunsi ari uturi kandi turaza kuba dufise n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi tena yavuze ko ariko araza ariko aratanga ubumenyi ahandi ariko bivuga mu Kirundi mu mpone yiri gihe kwaje nawe rero nawe nyene twizere ko afite icyo tuzaniye uyu munsi turi kuri gisata c'amagara y'abantu mwigisha ngo bavyumvise. Mwiriwe neza murakoze murantunga. Urakoze. Uyu munsi turi mu gisata c'amagara y'abantu aho twariko turavuga ivy'irondoko rijanye n'amagara meza ivy'amabi akorerwa abakenyezi. Muganga aratanga akarorero k'amajambo mwamwe kumbure ashobora kuba abura insiguro mu Kirundi abura amajambo bijanye mu Kirundi naho yo insiguro yo bayumva ariko turavuga tuti reka dutangure kujema twaherukiye ko ubwa nyuma procedure twari mu butungane ariko turavuga tuti no mu magara y'abantu ijambo procedure turaje gusanga riguma rigaruka. Procedure uwo bafise ico yoshikiriza kuri procedure n'agakorwa kimuhira twese twajanye kugira ko mure umuntu wese aze kuba afise ico yoshikiriza kuja mu procedure mu kubandanya n'amajambo yo mu gisata c'amagara y'abantu. Murakoze. Nkuko woroshikiyaga bivuze ijambo procedure turarisanga mu bisata bitandukanye. Hanyuma jewe iciyumviro nshaka gutanga mfatiye kuri ico gisata c'ubutungane mwari muvuze ni no muri ico kiganiro ryatanzwe ubura ari uko ibintu bitegerezwa gukorwa canke ivyisungwa mu gukora igikorwa iki canke ikindi
nico gituma jewe icyiyumviro nashaka gutanga kuri procedure twoyita ibyisungwa kwisunga donc ikintu ukwirikiza canke wubahiriza mu gukora igikorwa iki canke ikindi. Ijambo rero je no proposa ni ibyisungwa. Murakoze. Ego ivyisungwa numva harundi nibazo twabibonye co kimwe. Mbona umengo bisa nico mu gifaransa bita consigne. Ivyisungwa kugira akazi kagende neza, consigne de travail, consigne de vote, etc. Donc ivyisungwa numva umengo byo ari plus consigne. Mugabo turi twese hano turaza kucumvikana ko kumbure. Jewe niyumviriye ingenga bikogwa. Kuko procédure c'est la manière de procéder, de faire quelque chose. Donc nigengi ivyo bikogwa ingene bikwiye kurangurwa. No kuvuga yuko ari muri ivyerekeye ubutungane bihera muri sentare y'intango bikagenda kunuku canke ningenga bikogwa ingene ivyo bikogwa bikwiriye kugenda. Nico naganshikirize sino tugarutse kuri nayo ubundi ikiya yashikiriye n'ubumengo ni icoba kijanye plus na consigne kuko nico gishobora gufasha ingene umuntu agira kuri ico kintu mugabo sizo zisigura ingene cokogwa. Niyo différence unashaka entre les règles et les procédures nazo nyine sico kimwe mugabo kenshi igisanga twavyitiranije rules and procedures si bimwe. Ego ingenga bikorwa nisha ganshikirize rero murakoze. sinzi ko baroye undi atayundi mwigisha amajambo arafite yubatse kugira ushobora gutangura naho. ngira kwiryo jambo niryo twari twararaje. Eko si kubera ntari nzi aho mwagejeje ikivi ko vyongora kumbure gutanga ijambo ubunyene mugabo ivyo byose procedure mu bisanzwe hamwe na procedure mu by'ubucamanza si ngombwa ngo bigire ngo bisigurwe n'ijambo rimwe kuko turazi yuko cyane cyane abacamanza n'abantu baraba neza yuko akantu gatomoye neza uburyo bikenewe kubivuga mu majambo menshi bagira batifuma mu bivuga mu majambo menshi mugabo bitomoye. Hanyuma no mugabo kungenga bikorwa ndumvamwo ukugenga ariko ngaca numva umengo koba ingendo gushiku aho mpagaze no kuvuga aho mpagaze mu siguro yaho ngejeje ikirenge si kuvuga ko musimamo mu Giswahili ni kuvuga aho ngejeje ikirenge mukurira ko ntambuka nkaja handi numva ko bamukugenga hanyuma kumureka ba ingendo kubera mu bucamanza harimwo ukuraba ingene kuko mu bisanzwe jambo ravuga ngo ingene imanza ngo zakigwa ngo zandikwa ziburanishwa ivyo byo urumva ko harimwo ibintu vy'ingendo z'ingene ibintu bigenda ku buryo rero kumbure dufashe kugenga kwa Isaka n'ingendo reka tube jewe aho mbaye ndageze ikirenge ni kungenga ngendo mu kubandanya ko niyumvira ibirutaho ingenga ngendo ibigenga izo ngendo ingene zigenda zirakurikirana ndasharaho kumbure kumbure ndashobora kurenza aho mu kuyumvira. Uri kuravuga nariko niyumvira mbega ko muri ayo majambo harimo n'indinganizo kuringaniza ibikorwa tugize indinganiza bikorwa canke n'indinganiza bikorwa
hoho mwumva bigerahe numva turiko turaza numva ataco kibaye umuntu yoshobora kuyifatirako tukabandanya twiyumvira indinganizo ry'ibikorwa numva ari program description ni kudekriva ukundi ni kuvuga ingene ibikorwa bigenda ariko bitandukanye na procedure kuko procedure ntivuga igikorwa x ivuga ingene ibintu bitegerezwa gutungana iyo ni wifuza gukora ikiyinya hatangura iki hagasubira iki ngira ni kubera muri conception y'iwacu urumva twebwe abarundi ibikorwa umuntu agirwa n'ibikorwa ivyo vya procedure birandura y'ibikorwa biragoye conceptualiza mu rurimi rwacu soit turarima soit turorora soit ufise inzuki soit uriba soit antwa ari ikintu ukora ivyo bikorwa rero mugabo ivyo nivyo muriko muravuga ibi procedure ni concerne gusa ibikorwa irashobora concerne je sais pas autre chose jewe ingengangendo numvise umengo kameze ingengangendo numvise umengo kameze neza Mwiriwe neza mwese murakoze naje nitwa Ndayisaba Fabrice hanyuma mu kiganiro twaherukamwo nani nashizemo intambuko intambwe ingingo ngenga bikorwa nivyo ingingo ngenga bikorwa yego nico je nari niyumviriye ingingo ngenga bikorwa mu bisanzwe hako ijambo riba rigufi yari kaguma givuma rije mu majambo abiri canka 3 akamanana mugabo bikoroha kuvuga kugira ngo nabandi bashobe kuvyumva mu bisanzwe inginga ngendo kirumvikana mugabo ijambo ingendo naryo ukuntu benshi tuca turyumva hariho iyindi nyubako abantu baca bariha ingendo ego muri justice procedure twaravuze ko hariho bayatasha kuri terre domaine de droit bakavuga nka procedure pénale canke civile baba bashatse kuvuga ingene imanza zaba iz'ivyaha canke iz'amatati zishingishwa zikaburanishwa zigacibwa zikanakwirikizwa ni kuvuga ni bimwe vy'ingendo urabisangamo hanyuma ubu ahejeje kuvuga ingingo ngengabikorwa bon dushoboye kugishira nko mu ijambo rimwe ingingo ngengabikorwa urashobora kuvuga uti ingengabikorwa ko yavuze ati ingengangendo uravye étymologiquement muri procédure ni pro en avant cédere avancer donc ni kugenga ingendo kandi tugarutse kuco tuzi abantu kera baraburana baragira ingendo ukavanga ugiye kuburanira ahandi hantu nibaza yuko mu gihe procédure judiciaire zisigura bijya bintu vyose harimo ingendo nibaza yuko ingenga ngendo mu butungane canke z'ubutungane gishobora kuba kiri gikwiye kuko ni ibintu biri complexe murakintorera oya kuzitana biragoranye kuzitana biragorane complexe nuko bisaba kuja un peu plus ibwina donc ibaza yuko ingenga ngendo z'ubutungane zirasigura ingendo ugenda ukagaruka ugasubira ukaduga ukunguruza ego ingenga ngendo z'ubutungane ariko ya ma procedure asanzwe muri gusoma canka handi zirashobora kuba ingenga bikorwa kuko usanga n'amapaje ntarenga 200 ariko code de procédure usanga muri gusoma muratwereka dusome mugabo ingenga muramba bari directrice ingenga ngendo zo mu butungane ni bitabo binganangana gutyaye kandi harimo n'igihe ngo iyo bigenze ukuye ucari ariko bigenze ukuye uca handi donc nibaze yuko amajambo abiri
kimwe ari cyo ubutungane kikaba ico kirekire kumbure kigumye ariko mu ma procedure asanzwe yo mu buzima bwa misi yose tukavyita ingenga bikorwa. Isaac ushatse kuvuga ko jewe ntora hose uvuze uti procedure n'ingenga bikorwa ariko procedure yo mu butungane n'ingenga ngendo. Ego. Wambwa kuburana nje ndagutahura nanje kuko nimanza aho hambere bavuga ngo umuntu yakunda kuburana bavuga ngo ni inzira idahera za manza umuntu aguma agenda ingendo je nanje mbona kijamwe mu by'ubutungane mukorekana bamwe bakunda kuburana cyane ko nenga ni sawa canke bagusheje niyo zigutaha sawa je numva umenga turiko duhagarara ku by'umuntu akora amamuvuma agira ariko arakora ico kintu alors que les procédures ça amamuvuma umuntu agira buriya no kwa muganga tubiravye ama procédure yayo umuntu aragenda kuko uragenda ukiyaregistrisha bakubwira ngo genda hariya ngo utange mutuelle canke assurance genda ubonane n'umuganga genda usinyishe yo bon baguhaye yo muri assurance genda kugura imiti donc hoca habamwe ingendo hose hobamwe ingendo numva umenga procedure nivyo bintu bikurikizwa kugira ngo ushike ku kintu kanaka donc ni intambuko umuntu akurikiza kugira ashike ku kintu kanaka hariho ama etape umuntu akurikira none kubera iki haje mu ivy'ingendo vy'ingene umuntu azunguruka agiye kuburana n'ingene azunguruka aja kurondera imiti abonana n'umuganga numva ni ingenga bikorwa tout simple. Murakoze nari nahisemwo kumviriza gusa kubera iri jambo igihe mwari ivugana ko ntari ngaha ariko ivyo muco ashikirije biciye bimpa kubona urundi ruhande nca numva nogira ico nshikirije turiko turimvira ijambo dukwiye kwiyumvira dufatiye kuri kahise mugabo kandi twiyumvira kazoza kuko hamwe byoshika rikaja muri dictionnaire muri kazindutsi ntirizoca rivayo haciye iminsi 3 mbega hamwe kuburana byokorwa en ligne ibi bintu vy'urugendo ntibona ko zoca bibamwe ikibazo nico gituma naciye mpindukira harimo la dimension marché harimo l'action physique harimo l'action physique mugabo ingendo harimo aussi na évolution la manière ingendo yiwe nimbi ingendo y'ubundi oya nyinyifato aho n'amahoro ariko naho nca nibuka irindi jambo jewe nigeze kwiyumvira nshaka gusigura principe mu kirundi valeur principe umuntu bivuga gute mu kirundi oya ico ngira ngo ntituragishikako ico gihe niyumviriye ivyizegwa canke ukuri ngendo muri essence effectivement y'inyifato y'umuntu ingene umuntu yigenza biva kuvyo yemera nk'ukuri ico kintu wemera nk'ukuri nico kivamwo inyifato zawe muri iyo sense y'ukuntu umuntu ameze urugendo rero tugiye muri insiguro y'ingene umuntu avyifatamwo numva bihava bitujana muri principe qui dicte son comportement bice bidukura muri kiciyumviro ca procédure bon
mu nyuma nahindukiriye rero kuri wa mugambwe sinzi ko ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri jewe numvise umenga ingenga bikogwa iryo jambo riraza numva umenga niryo riri hafi gose ya procedure kandi washaka no mu butungane sinzi ngene dusigura igikorwa ni ikintu cyose umuntu akora no kuburana n'igikorwa rirashobora kumera nk'umutaka ubwoko bwose bw'ibikorwa bushobora kujamo ariko gushiraho amajambo abiri niko niyumvira umuntu azoba ariko arandika ikindi gihe ariko arategura iyo kazinduzi igihe cyose habonetse ijambo rimwe rishobora kugaranira ibintu hamwe nivyo vyiza kurusha uko muja muratandukanya kugira ngo ejo abo mu yindi domaine nabo ntibavuge ngo natwe dushaka irindi jambo ryacu bica bidestabiliza ururimi ariko nubundi ico ni cyumviro ciwanje je namaze gutora nitwatsindwa ndaza gushiraho intahe ishitse yambari chargé de discipline mu mugamba président fondateur wewe ababa wewe ahubwo ubutungane rero bwobagora kuryemera iryo ingenga bikorwa kumbure mu bindi birashobora gukora mugabo ubutungane vyo bagora ko bwiyumvamwo ingenga bikorwa kuko mu butungane ushimikiye ku bikorwa no kuvuga ibikorwa ibigenda birakorwa ivyo bakora mu butungane rero si ivyo mu butungane urabona baravuga bati iyo bibonetse ko ibi nibi bigenda gutya hatezwa guca hakorwa ibi nibi bitezwa guca bigenda cyane bitezwa guca bifatwa bitezwa guca bifatwa gutya na gutya ku buryo rero bobo ni ingendo baca bafata iyo bigenze gutya ingendo baca bafata ni yihe baca bavyifatamwo gute ku buryo ibikorwa ni ubutungane kirugarana cyane uko ubutungane bubibona kuko ubutungane bisaba ubutungane hanini ningene butezwa guca bubibona yego nivyo haba icokorwa mugabo urabona bafatiye ku kuntu baca babibona ku buryo rero ingenga bikorwa mu bindi kuko ahandi nibikorwa ingene bikurikirana mugabo mu butungane ahanini singene ibikorwa bica bikurikirana ningene ahubwo ikintu gica kiboneka ku buryo yatezwa guca hafatwa ingendo ikikurikizwa ari iyi jogo Jana numva umenga no guhindura ibikurikira byose ibyo ukora byose mu butungane biguma ari bikorwa iyo ngendo uca ufata nayo nyene irashobora kuja mu bikorwa nimba weciye wunguruza ni gikorwa kunguruza ishobora kuba ingendo ni ingendo mugabo ni gikorwa wose umuntu akora numva umenga rero ingenga bikorwa irashobora gukoreshwa mu butungane ingenga bikorwa mu butungane ingenga bikorwa mu gisata c'amagara y'abantu ingenga bikorwa mu gisata c'indero n'ubumenyi n'ibindi numva umenga iryo jambo rirashobora gukora hose par contre ahantu ingenga ngendo kari kashituye kashituye no kubera numva umenga ni langage iri soutenu kujya mu ndimi zose hariho ijambo nuvuga ngo ry'ibanze rya mbere ryo risanzwe
hakaba hari irindi rinovoye ku rundi rugero rishiramwo akanovera kandi ngumenga ayo abiri mu gihe yose igurwa yoshobora gukoreshwa yose rimwe rikaba yego risanzwe n'irindi rikoreshwa iyo ushatse gushira mu rundi rugenzo rwo hejuru. Murakoze bari bavuze amatora yaheze ubiravye abantu bose barabona ko ayo majambo bigoye nta na rimwe tubona twese tuheba umwe wese abona ko abavuze ivyitiranwa nabo tuhave duca tugira gute yose nisa uvyitirana ingenda bikorwa yo riraheze ikiza mbega caje citwa gute mu gifaransa cakiza giheruka gutera Mpox Variole iriho kuko muhibuka yuko variole yateye mu 1800 n'ibindi yari ifise amazina mwenshi oya bayita akaryama akaryama muryamo yego akaryama muryamo ayo mazina barayakoresha Shakirega ni kunguge ni kungene iva ku nkende rero canke kunguge nakajyama nkende rero no ujyama nkende yavuze ko bamwe bavuga ko ari akajyama abandi mujyama ne tugize akajyama nkende ibyo si sawa ni variole none yasenje oyi cabazira nkende barakizi nakajyama nkende gasanzwe kwitwa akajyama variole kava ku nkende turinde kuronderera kure canke nakajyama nkende akajyama nkende rero ubizi akinge erega ibanza kugwara inkende zikatwanduza erega umuntu wa mbere yagakwiye ku nkende ntituvyirengagize
akaryama kankende tugeze mu migambwe ingahe siasa ya kabiri vuga siasa ya kabiri siasa ya kabiri mwigisha yazanye na bya reka bwo bari yo tuvuga bari yo akajya twakumvise murakoze variole twumvise ko akajyama cyangwa mujyamo ari amajambo menshi yavuzwe akajyama nkende akinkende akavankende akajyama mvankende akajyama kankende sinzi rero ngaho uko duhava tubigira akaryama nkende hotezwa kubamwe ikintu cyo kuryama n'inkende hagiyemwe agakwego aho byoshoboka mugabo atakagiyemwo ururimi go babara niko navuze akaryama kankende kinkende hamwe na kankende mu bisanzwe oya kinye akaryama kinye nuko iyo icyo twita insanisha lo connectif bishobora gusigura byinshi kabwabwa n'inkende kava ku nkende karanga inkende gutyo bikaba byinshi bikabamo insiguro nyinshi kumbure kankende ngo ari uburyo bwo gucisha hafi kugira ngo birashoboka kandi yego yego murakoze hariho irindi jambo twashaka ko byo bangikanywa ijambo akaryama risanzwe hari kuva kera cyane n'abarutse vuba nibaza ko ijambo akaryama ari bake barizi utatunze inkoko utatunze impene canke intama canke ingurube ijambo akaryama riragoye gutora abantu benshi bubazi agahweka rivuye muri vuga guhwekera kujya kuntu umuntu atwagwa n'agatiro buke buke ukaba ufise ubushuhe mugabo kumva ugumuyamira niho rero ubuye baciye bakita agahweka mugabo kuva kera cyane bari bazi akaryama variole ni ingwara yabayeho hanyuma haragera igihe ishyiramo impuzamakungu rirayituza naho bavuga yuko imigira yaryo umenga niko bavuga imigira yaryo ngo hari abantu bizwe mugabo barayitujije ni ukuvuga rero ni menga mu myaka ya 60 cyangwa 70 n'abasomye igitabo Mayimuna murazi ko Mayimuna Abdulahi Saji Mayimuna yaragwaye variole gushika naho umuhungu yamuresha bahura yahindutse mu maso ati Mayimuna ni wewe kera yari kiyo rero urumva iyo ngwara turayiga nk'ingwara yabayeho nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko muri iyi myaka 10 20 30 washaka 30 cyangwa 40 nukuvuga ntiworondeye izina ako karyama niwo bwiye umwana ngo kuba utaza akaryama ngo nta kirunduzi kubera iki kubera yuko iyo ngwara nta yari iriho nta yaboneka nta yari ihari rero nico gituma kuba iryo jambo gahweka kuko ntibisa ubwa mbere ho si ibintu bimwe rero
kuba iryo jambo ritarimenyerewe insiguro notanga niyo ku buryo uko iyi ngwara izutse ikizukana n'iryo jambo. urgence abantu benshi bavuze ngo urgence ngo muri urgence turateba yego murateba kwa c'est pas urgence de temps si urgence de temps ni urgence de maladie rero kubera hakiguremvye aho mufise umwanya wo kwidogana ntibari kuri ngaho rero uje muri consultation rero ni sinzi ko muvyihuta si muvyihuta sino mu ndembe ni hagati wasi no mu binyaru wowe ntibinyaru kwa muganga kandi iyo uvuze ngo byihutirwa abantu bashaka gutabura ko ari byihutirwa ko ndiko ndihuta si muri cadre yuko twebwe twagiyeyo ngo twe twihuta ngo cye twitahira ariko urya muntu mutamwihutiye kugira mu muvure yoca we none byihuti muzihutirwa abaganga ngari ngaha baraza kudufasha bavuze ibyihutirwa urate ibyo bamukorera hajya muri urgence bisanzwe ntiba ariko bavuriyo nimba je nkuba ari karavirira barahagarika kuvirirana kwiwiwe hanyuma bagaca baja guhiga ingwara nyezina yatumye ava amaraso muvuze rero ngo ibyihutirwa bisanzwe hajya muri urgence batreta ajya amasentome nimba ari ubushuhe nimba ari biki bakabanza bakagustabiriza hama iyo ngwara yawe nayo kugira duce tuyita yihutirwa ubumenga harimo akangonongono yavuze ko ari les symptômes abavyoroheje gatoyi kuko gutanga umuti ubushuhe bukagabanuka baramusuzuma bakabona ikihutirwa ko bomukorera kugira tunavuga les signes les symptômes cyangwa ibimenyetso ni les symptômes gushuha guhezagirika kubiriki ngaho hari kiri nyuma cyo guhezagirika nibiki nibaza yuko domo izihutirwa je pense que c'est en attendant peut-être ngaho numvumenga nico cyo kirasigura neza ce qui se passe numva umenga sinyutswe kuko ikibazo ngiyo nizihutirwa umuntu tuze ni ingwara zihutirwa ariko si ingwara ahubwo ni condition ni eta ni ingene umuntu aba ameze ingwara zihutirwa bose bokoresha kugira yoro bakati muri birihuta ari ukwihuta k'umwanya n'ukwihuta kw'ibikorwa bitegereza gukorwa kugira uwo muntu
urazi kwa magara y'amazi aseseka ntibayore uza gusanga igikomeye atari umwanya igikomeye ari ugutunganiriza umurwayi ku mwanya nico rero ivyihutirwa ibikorwa bikorerwa umurwayi nivyo vyihutirwa gusumba kumbura ingwara janiho nanje mbona kuko tuvuze mu zihutirwa ingwara menga nizo zizoba zihutirwa nka kujya bavuga bati uyo muntu aje yakumuriro 45 ngira gwaye akaryama kankende nimumwegeze kure nizo ni ingwara zoba zihutirwa niwa muntu mbere ahubwo nimwe musanga bashize muri izo raso muga tuvuze mu vyihutirwa ego kuko nibikorwa vyihutirwa si ingwara zihutirwa nk'ubuvune jewe mvuze nk'ubuvune numvumenga umuntu nta imvune numenga ntuvuze ingwara ni imvune sinzi ko imvune ari ingwara kandi umugabo uvuze ivyihutirwa numenga ni byose ari vyihutirwa muri rusange ameze ukuntu utomurindiriza urumva niyo ngwara itumye ukora ibyo bintu ingwara si ingwara ni condition urumva urashobora kurwaye malaria par exemple urashobora kurwaye malaria ariko ukaba ufashwe nk'umwana akaba afashwe na ibisahuzi akafashwe n'ibisahuzi ivyihutirwa si malaria ivyihutirwa niyo symptome mugabo urumva yavuye ku ngwara afise icyihutirwa si malaria mugabo ko ni vyihutirwa murakoze hanyuma nanje ngize icyo nterera je mbona aho hantu bohita novuga ati aho hantu bohita mu bihutirwa kuko turabye iyo umurwayi aje ari muri ico bita urgence kenshi bamucisha imbere acarengana mu bandi bakamubishyira mu bihutirwa kuko niwe abakeneye abafise inkenero icyo akeneye murakoze mbega ubwo burya si mu batabaranirizwa gutabaranya harimo kunyarutsa abatabaranirizwa abatabarizwa ni muri ibyo bibiri kubera yuko umurumva no gutabaranya ni igice cy'umubiri cyo kunyarutsa gutabarizwa naho nariko ndiyumvira gutabarizwa mugabo tuvuze abatabari kugira ngo tugire kigufi abatabarizwa none sinzi mukiyumvira kwiki mu batabarizwa oya gutabariza ufise ingorane zihutirwa ni watabarizwa nico gituma ego mu bisanzwe nashatse ndarizanye kugira ngo izampari zari mu byerekeye ibyihutirwa zice zikugwaho n'iryo jambo ryo aritombo yerekana yuko akorerwa ibikorwa byo gutabarizwa kubera yuko ubuzima bwiwe buba bugeramiwe mu mwanya mutoya mu batabarizwa sinzi uko icyo mubyibaza mugabo ubu turiko tuvuga service ya urgence niyo turiko turarondera kuko mu batabarizwa sinzi murashobora kugira icyo mubivuzeho kanya ijambo rwariza jewe nagira nshigikire mwigisha ideje kuvuga kuko twiyumviriye ijambo umuntu atahenda kwiyumvira cyane kwa muganga bariko yatabariza umuntu uko ariko arabivuga mu barundi wari we wese wa munyokuru ari cendajuru ubu uri ngahimbo canke uri hehe birumvikana kurusha
nibaza yuko kurusha ivyihutirwa hashobora kuba hitugwa ibintu byinshi kuriha kugira ibiki mugabo uri kuratabara umuntu ubuzi yuko umuntu agatabaye ukazubura iminota 5 dusanga kacitse nibaza ko iryo jambo nenda rishikiye mu mugambwe wiwe ndimwo santé sexuelle kirashobora kutugora gatoya igituma kitugora nukubera iki nukubera yuko mu byukuri burya kuvuga ko sex ari kuko ndumva tuza guhava duhengamira kuri sex igitsina jewe rero ico nagira mvuge nahubwo duhava dusanga tugenda tubanza twemere tumene ku mutwe twumve ko atajambo ryiza tworonka vuga sex akaba atari igitsina kuko igitsina mu by'ukuri naho twarakimenyereye mu gabo eka n'ukuri eka yasi ndacabandanya ndondera mugabo numva ego ndacaronde mwe mukuraho n'igitsina c'igiti none igitsina c'igiti mwese ni mukizi igitsina c'igiti ego igiti enga naho nyene bigoreye kuko urumva igiti kirafise igitsina ukaraba rero isano ryereka isano hagati y'igitsina c'igiti ni oya ni harya ni urya imerero ukarondera rero isano riri hagati y'igitsina na lo sexe ibyo ni byo urakoze tubyumvire uko ni byiza urumva jewe igituma nifuza yuko tworonka amajambo mu Kirundi avuga santé sexuelle nuko iyo turiko turavuga koma tuvuga ngo tuvuga ngo irondoka rijanye n'amagara meza hagi irondoka c'est déjà la reproduction alors que la santé sexuelle nayo n'amagara vuga no nandora bitsina nibaza ko akantu twakwegeye ko kuko mugabo yivuye muri kurora ku gitsina nibaza yuko dushobora kurondera ijambo ryoroshe kuvuga kuko iyo uri kurabivuga uvuze ucumenga uri mu byo ucumenga uri kuja mu byo guhuza ibitsina en fait ntuburi harimwo novuga ngo ikintu harimwo ingazi muri iryo jambo harimwo umwana avutse arafise santé sexuelle sibyo arafise ibyo tworaba muri santé sexuelle sibyo ko atakorokewe ko ibihimba byubatse uko bitegerezwa kuba byubatse ko afise imero relative à la sexualité kuri sexe y'umuntu umva ni amagara ndora gitsina kuko umva de toute façon igitsina niba twemeranya yuko sexe gisigurwa igitsina niko yavuze bisigura yuko n'amagara ndora igitsina ahantu vyohinduka ni mu gihe sexe tutayisiguye ko ari igitsina ego umva ikiba santé de la reproduction amagara ndora gitsina ni ikibazo ni kwemera ko ikintu kivuga jewe igitsina si kirundi ivuga ry'ikirundi mbwa rifite insiguro zibiri iya mbere ishobora gukoreshwa nko kuraba hariho no mu
mu Kirundi baravuga ngo nyakoroma kuruma kurora, nyakoroma kuruma kurora ni ukuvuga kuraba abakuraba n'amaso, ariko birakoresha no kuvuga ikibanza umuntu aba agiyemo. Umuntu akamubaza ati mbega ndorere uroyehe akarore nuroyehe. Je nashaka guhagarara ku ijambo igitsina uri kurigisha canke uri kora muri bya santé sexuelle hama ukazana mw'iryo jambo igitsina uri nka ruguru uba ukuvye ibintu byose wagomba kuvuga utumenga siho bari hama je bwanje naragiye kwandikisha societe ndayita cunga igitsina muri ADB baca barantumako kugira nje kubisigura ndagenda ndabisigura umenga baravyumvise ko yari genre ya santé sexuelle productive nanjye nari nabuze amajambo akoresha munyuma baca banyandikira mail ati iryo jambo ntidushobora kuryemera kuko nirihuje n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Umva iryo jambo yashobora kuba rihari ariko turyakira gute ni kutabona confort na ma merci ngira simba ningeno ego ni confort. Nibaza ko ngahantu tutohateba cyane gose kuko igitsina ikigoye si ukuvuga igitsina, ikigoye no kududurirako mbega igitsina cyawe cyitwa gute, igitsina turya muntu yundi mudasanga igitsina cyitwa gute, nivyo bigoye. Igitsina gore igitsina gabo kubivuga mu mazina nivyo bigoye, muga kuvuga igitsina nta hantu na hamwe twogenda haba mu bintu vya tuba turiko turaja kwiyandikishamwo ntibakubaza igitsina, no muri rusasimazo tubaza igitsina. Nego cyuvuga mu jambo igitsina rigoye kuvuga gute, igitsina gore na gabo ariko naya magara rero arora ku bitsina byose, urumva arora ku gitsina gore n'igitsina gabo. Je kubwanje ahubwo novuga ko ari amagara ndora bitsina. Tuvuze sexualité nibyo byose biraba kuvuga ngo birora ku gitsina, birarengeye igitsina rero cette fois-ci, sibyo? Alors muri sexualité uko bayidefinira donc umwana yifite harimo amacercle ashobora kurangwa, sibyo? Harimo cercle n'abasangize gatoya, harimo ikijanye na sensualité, sibyo? La sensualité hakabamo icyo sensualité kiri au niveau ya physique, donc les besoins d'acte physique n'ibindi, sibyo? Donc na dove ya mu Kirundi kwifuza kugukorako ibyo bishobora kuja muri sensualité, sibyo? Hanyuma hariho sexualisation. La sexualisation iri muri ibyo byose novuga ngo bijanye no gukoresha ibyo bintu byacu bya sexualité, sibyo? Sexualisation ane nk'ubu dufate nka pornographie par exemple, tuca tubishira muri sexualisation ou harcèlement par exemple. Numva ngo nagiye muri sexualisation, nagufashe nk'ikintu noshobora gushira ko pression kugira ngo ni marira ko biraza. Hanyuma hagaca hazamwo rero cette fois-ci la santé sexuelle, sibyo? Ibyo bindi byose bijanye na comportement, sibyo? Umwana wigenza, anatomie, bimwe twavuga yuko umwana avutse par exemple hari abaraba bati mbega umwana wacu ntakorokewe n'ibindi, sibyo? Canke intoboro irahari neza, yubatse uko ategerezwa kubaka nk'ibyo, sibyo? Hagaca habamwo nico na intimité, sibyo? Harimo na intimité ubundi rugenzo uvuga ngo je na se gihembe ariko ahantu dushobora gushika tugafata tukegerana, sibyo? Sibyo? Canke aho dushobora kugeza, sibyo? Kuko ibyo birakura, birashobora gukura, turashobora gutangura tukegerana hanyuma tukegerana tugahoberana n'ibindi, ni intimité. Hanyuma cette fois-ci ya nyuma igacija kuri identité sexuelle, aho mu Burundi ibyo nibaza ko dushaka tukacubika muri uno mwanya kuko twese tubibaza ngo hari abagore ko tutemera n'amategeko yacu niko atubwira ati ni byonyine gusa. Aho sino hariho umugabo ashobora kuvuga ati je niyumva muri jewe ndo mugore, canke muri jewe numva ari umugore ati je niyumva ndi umugabo. Urumva ibyo
byose byubakiye muri rya jambo rya sexuality. Oya. Urumva rero ivyo ayo manuance yose sivyo novuga nti ayo mashami yose avuga ku bice bitandukanye by'ikintu kimwe nivyo tudafise mu Kirundi bituma misi yose uvuze ibintu bijanye n'ubuzima ngira ngo ndoragitsina niko tubyita cette phase abantu baca bumva intimité abandi bagaca bumvamwo sexualisation abandi bagaca bumvamwo ibindi bitandukanye. Ikibazo kiza kuba mu gutora amazina y'amaji bivana no kuvuga mbega iyo mvuze iki kintu mu Kirundi ndacumva gute kuko nkuko wavuze ni wakivuga twese tuza gucumva cyo kimwe nk'akarero twavuze intimité turiko tuvuga amajambo y'Ikirundi mwiko ko mu Gifaransa yavuze intimité na intimité yo mu Kirundi sinibaza ko bisa amajambo nk'akarero ntashaka kuba hari nene babwiye ko Jenica nene bavuze ko niga ibintu bijanye na médecine de famille abantu nayo ni bitarazi nanjye ntabwo ndakiva ni médecine de famille tu kandi kiza kuri mwe bya sage-femme harimo gutora ikintu kijanye nahuba kijanye n'ikintu jewe nsanzwe nemera n'ivyo nsanzwe nzi bikorwa. Rero hari igihe umuntu usanga mu gutora nk'iyo uvuze ngo intimité jewe kuri jewe turashobora kwitora ijambo ugasanga twe ko turi abanyabujumbura ko tutahura intimité siko uwundi muntu wo mu yindi ntara atahura intimité. Ego naheza nkagitorera ijambo ryo mu Kirundi ugasanga ntirihuye n'ico uwundi muntu ariko aritahura. Ubuzima ndoragitsina dans l'ensemble ubuzima harimo ya aspect ya santé ariyo magara sivyo on parle byara n'ibindi byose sivyo mugabo les autres aspects twake turavuga ziri muri bujya buzima ndoragitsina gushika ubu nta majambo ahari yemerwa yumvikana ashobora gutahurwa n'umurundi wari we wese mutumwa kugira umusigurire uterega ndiko mvuga ubuzima ndoragitsina par exemple sindiko mvuga sexualisation par exemple sivyo sindiko mvuga nta jambo mu Kirundi rero oya uburi kuvuga sexualité mwana uri kuvuga sexualisation jewe mugabo kwa mfise micro kandi ndavuga yaraseje mu dufashe facteur de risque kandi kivuga kenshi gose nkabura ikintu cyane kuko diabete iyo umuntu ashaka kwigisha muri no misi hariho ingwara y'igisukari cyane hakaba n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso cyane hakaba ingwara za kanseri cyane bazita ngo ni Congereza avuga no communicable diseases ni ingwara ngera zitandukira sinzwe ko twakivuga ico rero ikintu bihuriye ko zose ni facteur de risque inzoga isukari stress ngani hamwe ivyo bintu byose ivyo bintu bavyita facteur de risque. Aho facteur de risque turashobora gutora ijambo rimwe ndavyumva kubera ari ikintu kimwe ngiye hamwe umugabo abindi kubera bishobotse yazane turabe mugabo nka pediatri nibaza ko bishobora kutugora gutora ijambo rimwe murazi igituma no kubera yuko no mu Gifaransa harimwo i pedos na iatri bisanzwe biva nabo nyene bakuye mu Kigiriki no mu Kilatini nuko ni bitatu harimwo kuvura ingwara z'abana ivyo bintu bitatu rero kugira ngo kuronka ijambo rimwe birimwo byose biragora muga facteur de risque twiyumvire turondere. Hari ikintu yavuze cyo kwemeza canke education de la population ko bakira iryo jambo nk'akarorero ibyo twavuze vyandora gitsina la population iyumva mbega nta jambo riba ririho twese tuzi mu Kirundi rivuga ikintu mugabo winjiye indani nk'aba basesanguzi bicaye ngaha atari byo bica bigenda gutyo. Nibaza ko ari umwe ashaka kuvuga ku bakiritse twese turizi mbwa tubwiye ko atari byo. Oya hajya niyakiriye muga sindavyemera ushurashuzwa ku nguvu ntumva yuko deja harimo tautologie kubera iyo ze
yo gushurashuzwa harimwo kugirirwa donc l'action qu'on exerce sur notre personne c'est byo ni ukuvuga ngo nta consentement deja irimo ku ngufu rero kuvyongerako ni ukuvuga yuko urisubiramo oya nibyo iyo nshurashura ndabishaka navuga gushurashura oya ni gushurashuzwa oya gushurashura ni mugira nabyakiriye nabikoze gushurashuzwa ni ukuvuga ngo hariho umuntu yabinkoresheje ndumva batumye ushurashura urumva rero sivyo kuko ntibatumye ushurashura kuko wewe nta ruhara wabigizemo nicyo gituma nase hashurashuzwa ushaka hashurashuzwa ushaka oya kandi batumye ashurashura kandi batumye ashurashura kandi atari byo ndasubiyemo babitumye ariko siwe yabikoze urumva rero bamushurashuye ko mugani bamushurashuje barabivuga bamushurashuje oya sivyo bamushurashuje ko ntibamushurashuje yego ashobora gushurashuzwa bishaka nivyo urumva reka gushurashuzwa ni ukujana mu bushurashutsi nukujana mu bushurashutsi nibishoboka rero yuko umuntu ashobora kujana urumva mo gushurashuzwa kumva birashoboka mugasi bijya tuvuga sibijya tusigura nukuvuga bamujanye mu nyifato mbi y'ubushurashutsi atabishaka sivyo rero oya washaka sina totology sivyo ndabivuze kugira ngo nerekane akorera umugabo gufata ku nguvu ni byiza kurusha reka nitubitse beko rero kwari kugira ngo ntange umuco reka tubandanye kumbure na facteur de risque nta majambo ngo usanga yaramaze kumenyerwa atariyo erega mu ndimi zose hariho uburyo butandukanye amajambo yemeko hariho par usage populaire kuko yakoreshejwe kenshi canke kuko yanonosowe ndihenze canke ivyo bari byo nivyo ego rero nibisanzwe ko hashobora kuza ijambo rihamarika vuba kenshi bakavuga ati kumbure nico cyo mu dictionnaire bavuga ngo à l'origine iri jambo rivuga gutya ariko deuxième définition ni troisième définition ni quatrième définition ni kozo c'est quand même muri muzeye facteur de risque nubwo twavuga risque gusa risque sinakinonosora mvuze ndakiyumviriye aha sinakinonosora neza mugabo nshatse ngo twiyumvirire hamwe twese tugorore kubera yuko le risque être dans le risque nuguhanamirwa ivyo bintu rero bituma rero umuntu ahanamirwa nariko ndiyumva ko vyoba ibihanamizi ibihanamizi yego Rini ntana kimwe impanamizi ni tukuro risque ariko nivuga facteur de risque y'impanamizi kubera facteur de risque mu kugisigura ni ibintu bituma wewe ushobora kurwara kurusha umuntu ni ibintu by'impanamizi facteur de impanamizi bakunda kuvuga bamwe bavuga ngo kubaga abandi bakavuga ngo gukora mugabo oya gukora rego menga ni réparer
oya suguhe la chirurgie c'est la réparation. Harya badatwara ikorero ikorero bloc ikorero ni bloc opératoire ikorero aho bakorera abantu. Ikindi ahubwo ikindi saniro nariko ndi vyogora kubera kumbure kubaga no gukora babikoresha cyane nariko ndiyumvira isaniro kubera umuntu sindabizi sinzi niko nagerageza kwiyumvira pense aho tuvuga. Murakoze jewe ijambo nashaka kuvuga mu gucura ushobora gucura ukoresheje ikintu cyari kihasanzwe cyangwa ugacura ukoresheje ubutare bushasha. Rero iyo umuntu ariko aracura ijambo ugacura ukoresheje ijambo rya risanzwe rihari biratandukanye no gucura ijambo gushasha atafatiro ryaryo rya risanzwe rihari. Nk'ubu twese ko turi ngaha twumvise ngo naka bamukoze ari kwa muganga wumva iki? Wumvise ngo naka bamukoze kwa muganga bamukoze kuko uvuze ngo kubaga mu kirundi ibagiro ikintu kibaze ubu gisambuye igihimba kimwe hariya ikindi hariya ikindi hariya ico kiravugwa kubagwa yego kirahari mugabo n'ijambo gukogwa ofete nico gituma ajya majambo akoreshwa kwa muganga w'abantu atandukanye no kwa muganga w'ibitungwa. Iyo uvuze ngo igikoko bakibaze niyo babaza umuntu sico kimwe kandi igikoko ntibagikora mugabo umuntu baramukora kwa muganga baravuga ngo naka bamukoze. Oya kurema no gukora sico kimwe. Umuvyeyi cyane cyane nkajya akunda kuvuga ngo umumama kanaka bamugiriye cesarienne bavuga ko bamukoze ntibavuga ngo bamubaze kenshi bakoresha ijambo yavyaye babanje kumukora. nibaza ko ayo majambo ahari ahubwo dufise ikibazo ca kibazo Ines yavuga yuko iyo umuntu kumva ko umuntu bomubaga mu mico wacu ntiturabimenyera kumva ko umuntu bomugurura abantu benshi baca bumva umenga n'ikintu kubera umuco wacu ko kuba umuntu kubera no mu gifaransa batamubaga no mu gifaransa ntibamubaga baramukora mu bisanzwe ubiravye nuko vyotugora guhindura nuko tugora guhindura mugabo biravye sinzi ko muzi abaruguru murazi ngene basa n'urutaro cyanye basana inkoko mu bisanzwe biravye ubiravye bayigirira operation baza gutabura ahantu hama bagateranya gusana vyoba vyiza abantu badukurikiye gusana cyo baciza kurusha yego cyane aho cyaba mwisaniro kandi abantu bani bagikoresha cyane kizomba nireka tugitegekanye n'ukuri yego. Ginekologe ni umuntu yanonosoye ingwara z'abakenyezi nico gituma ari gynecologie obstétrique hariho gynecologie ni ingwara z'abakenyezi n'imbanyi ni ingwara z'abakenyezi hamwe no kurondoka. La spécialité en soi ni la gynécologie obstétrique. Ni kuvuga gynécologie ingwara z'abagore na obstétrique ibijanye no kuvyara.
abagabo ni urologue ni urologue haba hari ngaha nkaba Dr Galina urologue urologue ni appareil ni appareil urinaire na appareil génital masculin ni urologue ni byo bayarize ego hageze ku ihageze ikibazo cyo kuvyara kuko ikibazo cyo kuvyara ni ko ari caku ni kubera mu Burundi dufise ibikoresho bikeye muga ikibazo ca infertilité ni multidisciplinaire n'abantu benshi ni gynécologue urologue endocrinologue bose barajamwo ariko kubera dufise uburyo bukeya uco kwa gynéka kimenya akagaragaza kwegeranya information service ego multidisciplinaire ni inkoranyabuhinga iryo n'irindi jambo turishyire ku rutonde multidisciplinaire nari nifuza mu binkundiye ko kuri uno munsi tukugeza ngaha tubatumira kandi kuza muri icyo jambo ikurikira mu nziza sata ntiturafata ingingo ariko abatari bake ngaho ndafite nimero zanyu nzobatumire hakiri kare cyane ariko nagira nabashimire mwese twibukanya ko amajambo atari make twashoboye kuyacu twakoze agakorwa tuba twatahanye procedure twabonye ko ari ingengabikorwa canke ingengangendo valeur de singe twabonye ko akaryama kankende consultation n'isuzumwa urgence mu matabarizo santé sexuelle ni amagara ndoragitsina facteur de risque immunamizi infection ubwandu multidisciplinaire nkoranyabuhinga impanamizi infection ubwandu multidisciplinaire nkoranyabuhinga nibaza ko umwe wese urgence mu matabarizo ndabashimiye cyane ariko n'ubundi ni ku munsi wa kane isaha 12 isigeza curi ijambo turashabandanya ndabaha ikaze sinzi bagenzi banje ko wari usoko yongera ko atagari naho ndanize ndabashimiye ndabifuza gushika impore no kugaruka mu ndwiza amarembo